MURIKIRA. Ubuheruka muri MURIKIRA. Hewe agasuzuguro kimukiye kuri jewe ndago Uko nyene mukama waje babakozi bo kuri usine byarangiye banyirukanye burundu. Erega message wanyandikiye vyase ko ndayitahura barakugarije mu biro nyene cyane nyene baratse basaze nasanze bagariyeyo baranka ko nsohoka yeso mbonye birakomeye basha ntambanza gukinjura da. Vyavuye bigenda gute? Tosha yewe gayo soma arabihebye ndakeze Jesse ahanyene niwe yabigize muga ni watamakuru wari ufise ahubwo ngo nawe uvyirabire mugabo none wowe ntuzi gusoma nigito twari ko turasoma ra igwashato reka kugara Murenda none nk'ubu dupfuye iki kuri aragukubita hasi uri ngaho ntushobora gusoma ubona byo nyambugwaye amaso siguse inge navyegira ra oya yavuga ngo urasoma nivyo no kurasoma mwe nivyo nyene cyangwa simbona neza ubona neza uratanguye za blague zawe ari wewe oya tekereza usome neza utuje bisome byose naho ntobandanye ico ta demission mbonye kirakwiye demission yakuryohe gakibari yo mwe wenyene asha izina rayizezeye mu gifaransa mu gifaransa ya natemba aragatemba gakima aragatema none warasaze wa muhungu cyo kubyina manu tamwe no gutamba kwe ahubwo nimufashe bashatukanye ukure zimbura kimaze abasiruko tuvuyeho naco bibabwiye yo reka kuvugira mu mu yewe bino nivyo ivyo by'abasiruko nibi bije gute irike tubona abasiruko basinye ubu rero gakima n'abaseruko bose ipo nibatembagare ivyo bisoma by'abasiruko ntibari bakwiye gutwara izindi oya mani kubera kuvuga abaseruko utavuga gakima no gakima no muto sumbuseruko tuvuye ko abaseruko atari gusahura izine nta kindi bamaze abaseruko ni bose batwara yizi oya geze aho mugenzi geze aho vraiment oya mani byakozwe na gakima utegeka ku baseruko bose we minsi yose wamuri kurabavugira oya kwe aho izine yarigeze no habona nkiyo ngwari zobavamo ryari kweri ko izini yarigeze habisi ndavyanse nase kucu bishira ku baseruko bose kandi byakozwe n'umuntu umwe ntabara bose nico kimwe oya izini kineye murengero nta bindi none mani wingene uvuga bogira igihe natwara izine byabaye ntavyo wibuka yo ahubwo nyene mumbarize toyo uribuka igihe toyo yatwara izine amakosa yakoze uvuga ko atamakosa yakoze reka afyine sha tuvuge rero ko abarengero bose bayakoze umviriza reka kungorera ubwenge muri uno mwanya ico nzi nuko umunezero gira umuto oya nukuri reka gukwepa ico kibaza kubajije we ntiwibuka ico gihe ko hari abavuga ngo abarengero bose ni babi kubera amakosa yiwanje jenyene kandi ico gihe abarengera imihari yaratwishe none nawe nivyo usubiyemwo ubona abaseruko bose nenda babaza aho kuneze kuvuga kima tuvuyeko mubaje nuko mvuze base oya nukuri kuvugira mu mugwi wose il faut kwikosa ryagirwa arikoze apana umugwi wose voilà nivyo man nta mugwi wose uba mubi ahubwo haba abarongozi babi ibintu byo gufatira nukuri mu kivunga tuvyirinde man c'est ça igihe cyose umurongozi yaba umuseruko canke umurengero afashe ingingo atagishije inama abo bafashanya condo reka mbandanye jewe nditemwe nukuri ndavyibuka narabonye neza injyane bivyura mu bantu urakoze toyo ego nico nyene naje nashaka kuvuga umurongozi mwiza yategerezwa kugisha inama abo basangiye gufasha reka nuko nyene ego navyumvira none ni wumva reka nivyo tuba dushaka ahubwo ni muze tuje kwa mwami karaba no kuja kwa duhera imwe kabisa tugaragaza umunezero Afa, asha, igitanda ubu ni one love kabisa. Ay, asha sije mbonye ndaheje kucinstara. Agashambre gaciye gati sana. Nadia niwe niribonye. Allô? Oui. C'est pas vrai. Beni wewe. Oh my god. Connexion zakunze.
Hello mukera bite. Mvuye kugerageza nzabura birakunze. Umviriza. Kumaho nyine ntibave bicika. Yo, she nukuri ni wa love. Asha umve naho igisurira conga. Simbuja nukuri. Oh Manadia. Nari nkumbuye kumva kaji kawe atabijya bintu vy'iparasite birimo vraiment. Ewe. Ama connection yino vraiment nakaga ntiworaba. Mbega ijwi ryahindutse. Bishobora kuba uri mu mbiki. Yo. Asha anshaya nos. Umeze neza none. Wimvire gute ku telefone ko jewe nari nabivuyemo. Naye ndumva sha narambiwe no kwandika ama message ntakubona. Big ndakukumbuye gamana. Miss you too honey. Nukuri vraiment. Ni wagaruka honyene sinzi ingene nzokwifata. Asha umva vraiment naratanguye kwipanga antwabuze wowe gusa. Oya sha. Nukuri. Ngira neza uri mu biki? Uri wenyene? Bien sûr ko ndi jenyene. Wese nakubwiye ko navuye kwa Rudagara ubundi wanje. Ndavyibagira. Ubu rero uri sita? Bevuga chez nous. Sorry, monsieur futur mon mari. C'est Big Jam et Nadia. Voilà. Ndagukunda cyane. Rero nariko ndapanga nyene igitanda, mugabo nahejeje. Intebe nabo zonyene ziri en place. Reka kutisha ubuno. Neza nupfa noguruka nkaza. Ingo none, ingo sha. Nukuri kwibana mu nzu si one love them. Ase, wewe heza gutegura neza iyo nzu. Vuba cyane ndaguseseka. Chérie, vya vrai? Oya nukuri ndagusavye vraiment ntuburi kurambeje. Oya. Oya vraiment je nuziko ndabesha. Byose narahejeje. Ubundi ko ndakora nka final. Ndamejeje. Ife ya mbere y'urusaye. Ndakumbuye na Shabig numva nopfa. Hewe nanjye rero ngira ntangure rero guharura iminsi. Asha ndakumbuye kukuyambira. Ndakumbuye kugukora. Nukuri jewe. Utangura kurota neza na neza umenga turi kumwe nyene ukuntu uriko urabivuga wowe mugabo ndumva inkumbu vraiment nizera gufata neza mugabo Nadia vya vrai uzoza ryari yo umve baje ubu nkora ijoro n'umutaga kugira ngo ndabikonobihiza nous allons vivre ensemble pour toujours. Asha ni kuri one love. Oh my god. Ayo majambo we twibanire akaramata chérie de moi. Ndanya witegura naho ntari hafi ngo ndagufashe. Oya nana kimwe chérie nukuri. Urumva burya rero nsigaje bike mugabo nyene agatushe kawe karakene urabizi. Big namashimwe Imana yampaye umugabo ari responsable nkawe. Urazi ko mugabo nanjye mwanda yugira misi yose. Je suis très très fier de toi ma chérie. Merci beaucoup. Merci sana. Ivyo nivyo byampaye amakohaje yo kuja gupagasa kugira ngo turonke amahera yo kuzokoresha. And I love you so much. Nushobora kwibaza babiri nkawe ntabahari. Be sorry gato nitabe Alice. Karibu mwiyumve ameze neza aratuje. Murakoze gose. Cyondo turagushimiye cyane rwose uri inshuti nziza. Ingerero ndi Maribori muhora muvugana. Nange ni Melody rwose wakoze kwigora gakikino hano kuduteka. Wakoze rwose. Yowe mwe murakoze gushima ariko rero ni bisanzwe nakoze icyo nakwiriye. Yego none urugendo rwagenze neza. Sha wapi urugendo rwari rukabije rwose. Umva naho bakoze kiriya cyambu imodoka ntabwo zizamukiraho. Nukuri yego nico kibazo dushyitse kuri frontiere twahise tuva mu igare twambuka n'amaguru duhita dutega moto kugera aha ngaha. Wageze hana moto niyo mpamvu mbona no mu maso murushe cyane. Turananira rwose nawe urabibona. Ahubwo rero
no reka tuba kandi ubwo buruhe tubereke ingene abanyarusangi bakira sivyo nuko mubona ndabajanye direct ku kabare kwa mwami maze muze muhereze Condo we uretse ntitwa namwe rwose ese uratekereza ko kuva kiriya cyorezo cyononye imihanda yose imuhumo tutongeye kubona akanyaruzi gaturuka ino hano disi nukuri Shamari ijya mvura yarapararanganije ibintu muri aka karere wahura n'iki hatari ahubwo Condo uzi ko dutunguwe gose burya si byose byaparanganye urebye amagambo aza abanyamuhumo n'abanyarusangi babwira kuri social media kuza hano kwa rukwihera gose yiguwe waje nubwo wadicyo dutekereza ko nitugera hangaha bahita badukubita twaze wabwishibo wakwishinga ama social medias yagwa gose ndatunguwe n'ingeno twakiriye nk'umuvandimwe kandi hose haratuje pe haratuje n'ukuri bari buri na melody rero buryo wo kwishinga iby'abajene birirwa baravuga ku ma Facebook n'ahandi bagenzi ntaco yo kwimarira nokuri gose harimo abafise urwango rurenze baratwika wahura n'iki nuwara je magambo mabi muhumuro babwira abangahe rusange uri kuvuga ukuri gose uziko natekereza ko wenda tutazamuka no ku mupaka twari dufite ubwoba gose byinshi rwose mpore Melodiyo yambwiye ngo dusubire inyuma twamaze no kuzamuka nukuri mpore ndavyumva nukuri mubona reko muvuga uko ntimurabona iby'abanyarusangi nabo bandi sigaho turabibona gose byose turabikurikira ari kwinubana kurenze nukuri ariyo mpamvu dufite ubwo bwoba burya mu gicuka kiba kitameze neza abavandi mu bagenzi bantu ibihuha n'imvugo ndenzarugero bica bigwira mu sibyo uko nukuri gose nukuri buriya niyo mpamvu rero nje na Melody twafashe riske yo kuzamuka inaha kugira ngo twereke abanyarusangi ko twese abanyamuhumo tutarabajura nuko kubyumva nuko ndabatahura cyane kandi mwagize neza rwose rusangi yose igomba kumva ko atari abanyamuhumuro bose bafite uruhare mu inyuruzwa ryajya amavuta ndiyemeje kuzobafasha ibishoboka byose kugira ngo kuri kabyara cyo gahunda yacyo niyo ngiyo nanjye nzishima rwose nimbona bariya bajura bibye ariya amavuta bagize ku karubanda abanyarusangi ndakeka bazareka kutwinuba nuko nguko Bonsoir, chef D. Je suis là. Nibaza ko ntacerewe kuri rendez-vous. Oya kweli ibintu bya ponctualité wowe urabyumva cyane. Karibu kandi merci ko wagamburutse. Oui, ni love n'ukuri. Jewe vraiment naho noba vraiment kigabo. Wowe sino kugambararira byiza. Wapise jewe gusa big. Urazi big kuri serie gose. Nani sawa? Ewe, jeni one love kabisa. Yasha. Hayi bitagenda neza navyo. Ndazi bizotera bitora umuro. Nivyo sha. Kirazira kwihebura umuntu akiriho. Ego. Uharero na bande yawe. Kumwete mufise. Ndazi muzoshika kure kweli. Je merci beaucoup. Rabyizeye. Reka rese ndagutevye. Ego. Bakuzaniye icunywa hama twe turayaka. Ego. Reka ndamutume. Ndazi ko mu kabari batazimana. Aya, je ndabikubwiye. Jewe ndakwizimanira kuko je nagutumyeko. Naco. Kubera ko ndakubaha ndavyemeye. Nibanzanire nyene kamwe sanzwe mfata. Urazi ko jewe vraiment ari one love ntababazi. So ndabizi kabisa. We dogo. Wamonye big. Mugire ko akundi nyene kandi unyarutse. Nyarutse ingene genda. Merci vraiment. Musi mugabo mbona umengo bakiriya. Chasi one love si benshi. Sha byase kweli ibintu byifashe neza nampa. Hewe. Muri no misi one love kweli. Natwe iyo turi kuri stage turabona nyine ko vibe. Takiri nka kwa kundi kwa kera. Ego.
kandi merci cyane wowe na bande yawe ingene ubikora neza ni one love ego igiye umushimye natwe aca biduha ingufu nyene yo kubandanya franchement big mwaratumye abakiriya biyongera cyane naho bigoye nyene muri kino gihe kubera ibyabaye ibugo hewe antukamwe mwaragize uruhara runini cyane hewe ibyabaye ibugo burya singaha gusa no muri no minsi imiryango myinshi frère ni mukene ubumwe bwadanje kweri ego kweri ubukene bwinshi cyane raba nawe urabona hari abakiza ngaha ku micupa nukuri siheza na gato haragaragara hewe reka twizere ko bizohera ibintu bigasubira nyene kuba one love rega natwe nyene vyadukoze ko urabona ko mwaciye mutugabanyiriza iminsi yo gukora karaoke shabig nibaza ko bitahura tutariko turakora nta mafaranga yo kubahemba twuru yo oya nukuri ni one love mandabitanga cyane naco tuzobandanya dukora nyene iyo minsi hama bisubiye uburyo muzotubwira ego ahubwo bige ego burya nagutumye ko kugira turabire hamwe bya contrat ego bon nta kibazo ni mumbwire nimba hari ico mushaka ko duhindura bige nukuri numva biriko birangora no kubikubwira oya ni bona na kimwe mbwira rega ari akushaka ko dukosora turi flexible nta ngorane ahubwo nifuza ko twoba turahagaritse contrat mu kurindira ko ibintu bisubira mu buryo madame Alice mugomba nyine guhagarika contrat big nukuri si twebwe ubu turiko dukora duhomba naho noshaka kwereka nukuri turiko turahomba nta kintu kimwe turiko turinda si one love ibi sinari ntabyiteguriye kabisa nukuri naragerageje gukora ibishoboka byose ngo ndabe ko mwoguma mukora ariko byase pardon nukuri ndagutahura menye ne hameze nabi cyane ndabayishoke nyene shabo dukora nabo sinzi ingene baza kuvyakira barabigenza gute mu kurindira kumenya uko bizogenda reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mu kiyago ca Gakima na Supesi turumvise ko hari imitima igihungabanye kubera kahise kabi baciyemwo mbega hokogwa iki ahantu nkaho ngo injyane ntizongere kubakorako intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Alexis Bayubahe avuka muri komine ya Butaganzwa ibuhumuza akaba yagize ati kahise karanzwe n'ibihe bibi karatuma imitima ihungabana ati none rero iyo bishitse akaguma haba ibisebuzi bigomba kuvyura ivyabaye ihungabana riragaruka ati muri ico gihe hari ingendo nziza yofatwa nk'icivugo ati basokuru bati inyama mbisi vyuri yumye ati co fasha benshi ati koba ukwigisha kurekuriranira no kwifata muri bimwe ati kenshi mbere harabaca baryoherwa no kuguma bavyura ivyaheze nkaho womenga ni ruvyiniro ati co baciza ho kwigishwa umutima wo gukunda igihugu no kugira urukundo rutavangura hagati y'abantu ati vangura n'ivyiyumviro bibi byo tuzwa biciye mu nzira y'inyigisho zo kubungabunga amahoro n'umutekano ati gutya abantu bakama bihambiriye ku bikorwa byo kwiteza imbere ati vyongeye kumenya ko abantu bose bafise amakemwa ati vyofasha bamwe n'abandi kubona ko twese turi bamwe atanya gufaca nk'inyagukira Eric Iranezereje wiburunga muri komine ya Bururi muri zone ya Binyuro ku mutumba wa Bugeni yagize ati yahantu habaye intambara abantu benshi baragira ibikomere ati kandi ubwo bagira ibikomere ntibareka kuyagira abana babo ivyo baciyemwe ati gikunda kuba kenshi abantu batanga inkuru kutariko bigatuma haca habaho kwinubana kubera mu mitima yabo bana babo ico kwitondera rero kirazira kuzana mu kazi ingingo ituma aho hantu habamwo abarenganywa ku kintu cyo cose Ingrid Muco w'Imana nawe ava mu ntara ya Butanyerera muri komine Matongo yagize ati mfatiye ku kiyago ca Gakima na Supesi ko hari imitima igihungabanye kubera kahise kabi baciyemwo ku bwanje ico kogwa ngo ahantu nkaho injyane ntizongere kubakora ko ikintu cyose cokoregwa mu muco ataruhande na rumwe ruhengamiwe ko ngo habe bamwe bidogera abandi ati kuko iyo ivyo bibaye birashobora kongera gukwega injyane ati kindi ahantu nkaho kwirindwa ikumira kuri bamwe n'abandi ati inzira nziza abantu bose bofatwa kumwe ku rugero rumwe ataguhengamira ku ruhande uruca nke ruriya
Yamuremye Rishari ava mu ntara ya Gitega muri komine Mwaro muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati nkuko tuvyumvise haracariho imitima ihungabanye kubera kahise kabi babayemwo ati hari rero ivyokorwa kugira injyane ntizongere atubwa mbere hoba amanama menshi ahurikiwemwo bose bakabigisha ingendo y'amahoro na karengo ahari amahoro umuhoruramwa atubwa kabiri mu gushiraho indongozi bova mu migwi yose kandi bakaba abantu bizewe ku mpande zose atabantu bimvuga kuri na karengo umwe ruvi bukuru ugashwara igihugu cose atubwa gatatu bashizwe mu nzego kanaka bo banza bakigishwa inyigisho z'akarangamutima bakarabira hamwe amategeko abagenga ati hama bakayasinya ati ni naho umwe wese yokora azi ivyo yiyemeje na karengo ibigiye inama bigira imana atubwa kane hoshingwa umunsi umwe mu ndwi abanyarusangi bose bakama bahurira ahantu nko ku kibuga hakaba ibirori abakini vyese bakerekeza ku dukino two kugwanya amacakubiri udukino turimo amajambo yo gusubiza hamwe atubwa kane nuko hoshingwa koperative hurikiwemwo bose ati mumva yuko ubumwe bushishikara kubaranga atubwa gatanu abakozi b'Imana mu madini barongoye bokomeza gutanga inyigisho zo gusubiza hamwe inyigisho zo gukomeza ubumwe n'inyigisho zo kuvavanura n'ingendo mbi ya kahise ati wa wundi ngo turi kumwe twese birashoboka ati mu gihe abantu ibintu vyose bavyumva kumwe biragora ko hagira ububacanishamwo yitwaje ibicanke biriya ati kuko bose baba basangiye inyungu yarangije ahanura abantu bose baba bagifise agatima ko kubandanya gucanishamwo abarundi ko bovavanura n'iyo ngendo mbi ahubwo bakifadikanya n'abandi mu migambi y'iterambere. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Gerard Cimpaye akumviriza mu gihugu ca Kenya akaba avuka mu ntara ya Butanyerera muri komine Matongo muri zone Ngoro yagize ati kubwandi cokorwa kugira ngo ahantu nkaho injyane ntizongere kubakora ko ati cambere nuko borongorwa n'indongozi bo nyene ubwabo bitoreye ati gutyo bokumva baremye atagutana kwibirake hagati yabo badasangiye umugwi ati indongozi nayo yizewe gakorana ubwira n'ishaka mu guharanira inyungu kuri bose atakuraba nkunzi atakuvangura ikumviriza wese afise ikibazo bagafashanya kugitorera inyishu ati muri ico gihe nabone bo kwiyumva ko vyabaye ari vyakahise ariko kazoza ari keza ati mugabo mu gihe hakiri indongozi nkagakima ibikomere bizokwama vyiyongera ati kuko hagukiza arica ati namenye ko umusuri izina bizomuhindukana ati umurongozi mwiza yitangira abatwara mbere akamahanzwe n'ibibazo vyabo atwara. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko twaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niba mwatwasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo nakagakurikira mufatiye ku kiyago ca Condo na bagenzi we mbega vya bimaze gushika mu karonka inkuru zicyoza abandi bo mu bihugu bibanyi mbega muvyifatamwo gute ndasubiramwo mufatiye ku kiyago ca Condo na bagenzi we mbega vya bimaze gushika mu karonka inkuru zicyoza abandi bo mu bihugu bibanyi mbega muvyifatamwo gute. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza imutwendike kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikiri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandike kuri nimero 61 ubusa 9 hama duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko ca gice c'amajana 953 muri gwa rukurikirane rw'igikino murikiri ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino murikiri ukuri. Murikiri ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.